Uwiteka mana yanje zitumye nongera kuvoma mw'iriba ry'amashimwe amaboko nayariko arazihika uwo twakurikiye nawe yahemukiye. Abonye ya mpano burya abantu kenshi bakunda ibintu bitandukanye ushaka kuba utarabijyamo yakubona uko mugabo uririmbye kubera abantu b'abahungu canke babaki twese turakunda abantu ngo barahaze abantu ngo baramenyekana. Mwe bimeze gute kuri ico kibazo? Nta kibazo murabura naco ntabatama ntabashuga dati nta. Uruciye mutwenga ndabibukije byinshi tubwire byagenze gute? Oya nkuko bisanzwe gusa uzi icurimwo canke n'icuri tegerezwa kuyubara impande zose kuko dufate nk'akarorero hari igihe tuja nko ku kiganiro ku radio tugakora ikiganiro ugatanga inimero yiwawe umaze gutanga inimero yiwawe umuntu arakurondera ati biteni sawa umeze neza rero ukubera ubuzi icuri uricisha bugufi ntucumubwira ngo ndondeye ngo kubera iki ngurinde rero vy'ukuri bisaba kuca bugufi naho ubundi bwo abantu bakurondera ntibobura ariko uramenya uburyo ubyitwaramwo ko hari igihe usanga ujya ariko arakurondera ari wari umufana wawe akora birazandirimba rero uca uvuga ati wewe rero ja hiyo uri kuri sambura ko nyene urumva nyene niko bimeze ku ruhande rwawe gute nawe mu bisanzwe ni igikorwa kigoye cyane ko turabajene Kumuvugizi TV 1 2 3 where is Jerome and Showboy Douglas Ned last night the place na the house ko lukutanta mante today kwa kundi vyo mabimeze ni Kumuvugizi TV uno munsi murabona ko twahinduye na location ibintu byatagase ibintu bimeze fresh sana kama dawa utarakora subscribe ukore like share and comment kugira ngo bigende fresh sana kama dawa. Reka rero uno munsi ndababwire nabazanye abatumire babiri atumire badasanzwe nabantu bariko bararirimba neza nabaririmbyi ariko byinshi baraca kuvyivugira mu babarire nuko ndabavugiye ibintu. Reka mbere mu kuboko kubamfu ndamuha ikaze ace atwidondora anababwira wari we kumbure tava tuja no kuwundi. Yego murakoze cyane twakira ku kazina nitwa Nishimwe Anosiate sanzwe ndumuririmbyi kazi murakoze cyane namwe ko batabamenye cyangwa ko sanzwe babazi idondore kugira ngo abakozi b'Umuvugizi TV bamenye abo twatumiye. ndabaramukije mwese ariko muradukurikirana ku mazina nitwa Nishimwe Linette ndumuririmbyi kazi murakoze ko mutagashira ko n'ibiki ngomba kudutwara impuzu zacu abaririmbyi tugabina muri kazi. Okay rero mwamaze kuvyumva ndi kumwe na Anosiate nande Arinete. Oh bamaze kuvyumva cyane we igikirundi Nishimwe Anosiate ubu nawe igikirundi Nishimwe Linette ni Nishimwe double N natumiye aba ne babiri cyane ibyo ni bisanzwe. Okay mwavuze ko murabaririmbyi kuba byumvise ko murabaririmbyi muririmba indirimbo zimeze gute ko batabamenye? turirimba indirimbo mbazamana gusa yego biraborohera kubikora cyane musanze musengera hamwe kubera ko navuga ko mukorana muri group yego dusengera hamwe dukore eglise yitwa gutega basha eglise de Kabede Nation iri hafi hano nyine Gitega nzoje ndasimbira uretse ko muririmba neza kariba kaje mbanze ndabafelicita muririmba neza bantu b'Imana bantu aho bita kwa Namani ibwoga nibafatana bya bindi bakutana amajito batana hari amasengero usanga baguma babonye umuntu nk'uyu bati igisigo kiraje kariba ahubwo igisigo kirinjiye n'amajido ku makofa bariko barasengera. Okay no wose no kuri je numva ikintu muja kudukorera cyane no kuririmba bantu b'Imana bantu mutarumva amaji y'abana bakobwa muri tegura bararirimba je mwazi ko tumva indirimbo zanyu nagira ngo je nari nziko rizaba Vestine na Dorcas ego vema je ngizumva nari ari indirimbo ijya ndirimbo ya mbere mwashite ko mbere ikogote wakwizigiye ahubwo kira shira kapera kwa natwota wakwizigiye wakorose mu buzima ntiyihenze habe na gato
wamudutabara udukorera ibyiza byinshi niyo mpamvu tugutazira uwakwizigiye uwakurose mu buzima ntiyihenze habe na gato wamudutabara udukorera ibyiza byinshi niyo mpamvu tugutazira aya mashimwe ikicubahiro ibini byawe mwami Yesu turadugije ishimwe ryawe uhora ushimwa ibihe byose aya mashimwe ikicubahiro ibini byawe mwami Yesu turadugije ishimwe ryawe uhora ushimwa ibihe byose Mumuvyumva gute ja muri commentaire mandike amen ibintu mumuze ngo yitwa gute uwakwizigiye bibutsa ko musanzwe mufite na YouTube kugira ngo bace baje ko barabikorwa byayo yego ushobora kujya kuri YouTube ashobora kwandika Anosiata and Linette acabona ibikorwa byacu mufite indirimbo zingana gute kuri YouTube nibatari ba si indirimbo zitatu bibutsa amatitre yazo kugira ngo bashore iya mbere yitwa uwakwizigiye iya kabiri yitwa ineza iyigira gatatu yitwa ndarinzwe. Okay, right now reka rero twinjira mu kiganiro nyezina mwamaze kumva ko hari abaririmbyikazi b'abarundi kandi bariko babikora neza cyane abaririmbyikazi baririmba indirimbo mpimbaza mana rero ndashaka kumenya mwahuye gute mwatanguye uru rugendo gute rw'umuziki byaje gute ninde inspire ninde yoba yarashizemo esprit uwundi byagenze gute mbe mwatanguriye rimwe ninde yoba yaratanguye ivyo byose dushaka kubimenya ni ukuvuga ukuntu twatanguye igikorwa je sanzwe nzi gukora indirimbo basi ndakora indirimbo ariko sinzi kwandika umuntu ampaye ivyanditse ndashobora gukora indirimbo ariko nyine kurondera amajambo bikaba rero nari ndiko ndaganira n'umukozi w'Imana ndamubwira acavuga ati ahubwo hari n'uwundi yambariye nawe ko yandika bikamunanira gukora aca duhuza nibwo rero kuca dutangura watanguye kumva ko twoja muri studio n'uyu niwe yatanguye kubimbarira tuje muri studio aho dukore hanyuma nyene tubandanye ibintu ntivyoroshe wowe wavyakiriye gute wumvise mugenzi wawe aje ugasanga bimwe wari ubura n'ivyo afise nawe ivyo wari ufise n'ivyo yarabuze wiyumvise gute muri umwana jewe uwo munsi naranezerewe cyane gose kuko twari dusengera kuri eglise imwe gusa urumva ntitwari bwamenye yuko dufise umuhamagaro wo kuririmba rero by'ukuri uwo munsi pasiteri wacu ambwiye ati burya wa muntu muzokorana na Morosi kuri uwo munsi ngira narayendagenda kugira ndamubone baraye uragenda kugira ngo urabiko umuce musanga dusanga twose banishimye umva byari ibintu biryoshye cyane ivyo ni vya bitangaza Imana ikora vya bindi Imana barateguriye abantu bikaca bishika ku mwanya wacu okay ico gihe indirimbo ya mbere mushobora kuba mwayikoze mu mwaka byari kumbure niho twari dufata ko urugendo rwari rutangwe indirimbo ya mbere twayikoze mu 2024 sikera cyane none ko mwe murateye imbere cyane muri no muziki kandi mutanguye vuba n'ubuntu bw'Imana gusa pasiteri amaze kumva indirimbo akumva igikorwa muri eglise byakiriwe gute cyane nyene barishimye ko ni intambwe nyene abaririmbyi babateye muri eglise wanyu babafata gute muravye uko babafata kare niko bikimeze canke baravuga ati bajye bafise iyindi ndabirano kumbure baradufasha gutanga ubutumwa no hanze aho dashaka gushika kubera amajwi y'abaririmbyi ashika kure na cyane cyane indirimbo zica ku YouTube barabona nyene intambwe tumaze gutera nabo nyene bakavyishimira kandi ko tubona ko banabisengera barabasengera ibintu nivyoroshe bantu b'Imana nimugende mwandike Anosiata and Linette kuri YouTube mucabona ibikorwa byabo okay turashaka kumenya neza na neza rero mu buzima busanzwe musanzwe mufite ibindi bintu mukora canke mwaba banze kuba abanyamwuga nyine mu muziki nivyo ko nta birenze twavuga ko dukora ariko kubw'ubuntu nyene usanga vyakunze tukabandanya dukora igikorwa c'Imana kandi Imana ibibayemo byose biragenda neza cyane gose
nizihe ntambamyi muravye abantu benshi bakunda kuba bafise ibibazo na cyane cyane muri uno mwuga ukiwutangura hari abatagutahura n'abandi bagutahura mbere ugasanga abatagutahura bagombye kuba benshi muri vyo byarababayeko cyane byaratubaye kuko n'igikorwa mu bisanzwe ubona ko menga coba kidahemba ariko wizigiye Imana ukavuga ati Imana ntizompemba reka nkore ubutumwa hose intambamyi ni nyinshi hariho abaguca intege bakakwereka ko atabizoshika k'ibikorwa nyene uriko urakora atakamaro ariko ni ugukwiza ubutumwa tukabwamamaza hose tukavuga Imana ko ari nziza abantu bakarema bumvise indirimbo wararirimbye indirimbo ibaremesha uburwayi akumva ko aremye cyane yego. Okay, ibintu murumva ko ari ibintu byiza cyane ko je maze kumva indirimbo zanyu vraiment je nari nzi ko muri ba Dorcas je ndirimbo je nari nzi ko mva numvirije ama melody yanyu ego murabarundi kazi ariko mengo ni melody zimeze ukuntu ziri mu buhinga bigenda gute ama melody muyatora gute wavuze we kuri umuhinga mu guhibongoza cyangwa gushira mu majwi no gukora ibindi bintu bijyanye kuririmba ubu nawe n'umuhinga mu kwandika melody nazo bigenda gute mu bisanzwe kuririmba indirimbo wamaze kuyimenya ntushobora kubura ingene yiririmba uwo yanditse indirimbo hanyuma naje nkayikora turabishyira hamwe hanyuma tukaja muri studio tugakora mu gushira kuri ma melody ntaba musician baba babafasha cyane kugira ngo ugere musician baradufasha kiretse ko twaba dushoboye amajwi musician baradufasha twibutsa akaririmbo ka kabiri mwakoze kugira ngo kitwa Ineza dushirire ko bayumve neza ko uvuga iti barakunda umuntu aririmba bakakunda kumva utuntu basanzwe kuri televiziyo iriko irabaha ibintu bishushe muri no minsi tubashishirize ko gato cyane yego Ineza yawe intera kugushima ineza yawe intera kugushima iyo nibutse neza wangiriye Mana intera kugushima nkanezerwa nibutse kunkunda iyo nibutse neza wangiriye Mana intera kugushima nkanezerwa nibutse kunkunda numva no gushima kandi nkaguhimbaza kuko ari wewe kibirengeye ntawuhwanye nawe. Amina nibaza ko muracavuga amen amen kandi gaho nibaza ko biba bikwiye usigure yambuye ngo bivuze ngo bibe bikwigo cyangwa nibe uko nyene Lego Imana bibe ngo Imana bigo wow ibintu bimeze neza rero ushaka kumenya rero mwebwe nabahe baririmbyi kazi cyane cyane iyo muri ko muraririmba muvuga muti barya abantu cyangwa nabahe mukurikirana cyane mukifuza ko ibikorwa byanyu byoshobora kumera nk'ivyabo kumbure urwego bageze ko namwe mukarugerako bisanzwe umuririmbyi utangwa kuririmba hariho intango ushobora kugira kuvuga ati ndashaka gushika bamwe bose baba bafise ingabire zabo kuko ntushobora kugira ibisa n'ivy'uyundi ariko hariho umuntu ushobora kuvuga ati reka buno ndamwisunge basi kuri bimwe ndabe nigane kuko nyene hariho amavuta uvuga ati ni sawa amavuta uvuze amavuta uvuze iki nk'abantu badasenga hariho abantu babikora neza nyene niyo mavuta ukavuga ati ukabona kweri iti indirimbo y'umuntu irakunzwe irimo umugisha amavuta twita umugisha amavuta Imana ikagusiga ugasanga urafise igikundiro mu bantu okay muvuze nini bande abo bantu numva barahabaye bariho je navuze ba Vestine ariko vraiment wabonye nego turico sinurutse ko bisa kandi aho twari kuharira iyo mutavuga neza na neza ko abantu twateba aho hantu twari kwateba kuko
je narumvirije indirimbo ndavuga nti bano bantu je naramaze iminsi myinshi naziyumviririza nzi ngo ni ba Vestine cyane cyane igihe ridafise audio maze kumva igihe dufise video cyane avuga ibi bintu nibiki bakoze video atari gwabo mu nyuma niho nagiye kubibona bano bimana aba bana baririmba neza cyane bararirimba agutse bakwiye kumenya ma repetition gute muge ma repetition gute murafata umwanya ukwiye muri niwo kutravara ndibaza ko musema jo meze neza oya nta birenze nyene n'ukuri ni ya mpano umuntu wasanze asangana okay kuva mugiye muri kano gakino nta bantu baraza bifuza ko mwokorana bifuza ko bafite za mpano kumwe mwari mumeze bifuza ko mubadutse yego hariho abo baza bakatusunga tukabafasha ariko natwe ntaho tuba turashika ariko twizeye basi turiyemera ku byo tuba tuzi tukabafasha berega burya nta muntu n'umwe yoshika ahantu avuga ngo ndakwiye gufasha abandi kubera ngo namazi ngo gushika rero bize nta muntu abura bari imbere yiwe nta n'ubura bari inyuma yiwe naho byoshika ukisanga imbere y'abandi bose ugomba kujya imbere rwose kugira ngo ntugume mu nzira ngo bakurengana abandi canke ivyo urimo kenshi ntagusanga atavyushima rero ntihazihagire umuntu areka gufasha umuntu ngo ntaco afise yomufashisha ngo naje ntaco ndaronka canke ngo ntaco ndashikako waragicitseko n'ico nyene umuntu wese nkuno munsi ni benshi bifuza kumera nka mwebwe murazi ko ari benshi ndiko ndavuga muri uwo mwuga ni benshi bifuza kuba muri studio bigenda gute aho mudashaka muke mutubwira umunsi wa mbere muja muri studio vyakenze gute muduhe inkuru uko mwabiziga niko mwabisanze ahubwo novuga ko nyine nigabire ko ufise iyo ngabire ntibinagorana umunsi wa mbere tuja muri studio twabonye bisanzwe ahubwo gusa bisaba kurimbuka ukavuga ati reka nkora ikikurimo ukagiserura neza yaretse ujya uri wenyene binanirana ingene uja gutangura ariko urinze wamaze gutangura biroroshe nimutere akamo canke mugira akajambo mubwiye abandi bana bafise ingabiro nk'izi wanyu baba bari bafise ikibazo nk'ico mwari mufise mubatere kurinda nabo bagende biyumve ko bikunda erega hari umuntu abona aririmba ari wenyene akumva ati shaje kweli ibi nivyo nigirira ndi hano nyene kombe ntamenye ko ari ivyo nyene bizomubeshaho canke bizomufasha nimubatera akamo bareke gutinya ni benshi rega batinya studio mwari mubizi gira akajambo kamwe mubabwiye biyumve aleze ni ukuvuga bisaba basi kumva ko ushoboye kwanza ukumva ko ushoboye gukora muri studio urinze ujyayo ni ibintu byoroshe cyane nta bintu byahatari cyane uvuga ngo urakora ni ibintu byoroshe rero bisaba kudatinya kandi ukumva ko wiyemeye ukavuga ati reka ngende gutangura ubundi urinze utangura byose bica byuguruka murazi abantu kenshi ikintu ukunda kuba intege cyane no kubagora bakunda kwigereranya n'abandi akikompara akumviriza ibintu ariko araririmba kubera abantu benshi ntibakunda n'amajwi yabo nta muntu n'umwe yikunda yemere ngo ngire ijwi ryanje mwe murabizi kenshi ivyo nivyo ubwo si ububeshyi indirimbo ya mbere twari tuzi kweri tumaze kuyumviriza ukavuga no n'iyi ndirimbo komenga ntise nyene nizira ati tuyite tugire gute basi nyene natwe dushaka kuvuga ati tuzoyimenya twebwe nyene turi babiri n'imiryango y'iwacu bayimenye nta kundi ariko tumaze kubona bisize kuri YouTube abantu benshi kuraje mubandanye baradutera intege baratwereka ko ibintu twakoze ari byiza turavuga ati reka tubandanye ni ukuvuga basi ntitwamenya ko tuzobandanya ngo tunashikinga hari ikindirimbo imwe gusa yatumye tubona ko abantu babikunze baduhereza kuraje turabona abakunzi benshi turavuga ati ibintu ni byiza reka tubandanye ivyo bibazo vyama vyabaye ku bantu benshi bakaja muri studio ahavuga ati aje ko ngiye antuka nawe nyine akaba atiyizeye bavuga ati reka ngende muri studio badasha babifasha bagera muri studio ya ndirimbo yayumviriza ubwiwe kumva yagira ngo agira kore nk'iyanaka agasanga ntimeze nk'iyanaka ukaca usanga aciye acika intege ntanayishirire ku mugaragaro urumva namwe ko mwahatswe iyo mutayisohora ngo muyihe abantu mwebwe ubwanyu ntimwari mwayikunze ivyo rero vyaba vyabaye ni nako kamugoma ntera abantu wewe uri wewe gerageza kuba wewe ntuzokumve ngo ndirimvye indirimbo ntije ngo nk'iya The Ben cyangwa ntije nk'iya Satbi ngo ntije nk'iyande ntije nk'iya Dorcas wewe ni wewe abafana baha umwanya bajajingi baha umwanya baca urubanza
ico kintu wakoze si iki wawe wewe si ngombwa ngo kikuryohere erego urashaka gukora indirimbo uvuga ati aha ntanze ubutumwa mu bantu yego cyane jewe ntubona ndaba mbere ukavuga ku bantu mu rugo babanye nabi utaranubaka none kubera ko iyo ndirimbo ugomba kuyigumiza ko mu gihe waririmbiye abantu erega abantu barashaka gukira bagomba kugira gute baho ubwo butumwa ucurindira bagucira urubanza bonyene utabikoze ahubwo n'Imana yo guhana ivyo renda bivuze kubera nanje muri studio nkunda kubona ivyo bibazo bikunda kuza umuntu akaza kuririmba indirimbo yarazi ngo aja gusanga afise ijwi nk'irya Meddy akaja asanga afise ijwi ryiwe kandi niko bigeza kugenda bafise ijwi ryiwe nyene aje yumva umengo ndirisa nariwe rya Meddy ngo afise ijwi ribi nta muntu n'umwe ndabona akunda ijwi ryiwe ngo yumva akashimwera ijwi ryanje kwere ahubwo wibwirwa n'abantu okay umwaka uratanguye turi muri 2025 mwatanguye 2024 mwakoze ibikorwa bitatu ndibaza turashaka kumenya none muri ko mudutegurira iki muri no mwaka nariryo kiri mushasha gushika mu bihe nk'ibi muzoba mubona ko muzoba muri ko mwibona ko muzoba muri he muzoba mugeze ku rwego rungana gute mwiha amahirwe angana gute mudutegurira ibikorwa bingana gute hama ukiri muzima uba ufite amahirwe menshi kuko iyo ubyutse Imana ikabyemera by'ukuri amahirwe aba ari menshi yo gukora rero natwe uyu mwaka iyi ndirimbo ndarinzwe ni y'umwaka wa 2025 rero turizeye ko tuzokora byinshi bisumba ibyo ku mwaka uheze kuko ku mwaka uheze ho twari tukiri ko turagerageza turaba ko bikunda ariko turabona yuko Imana iri kirabitumbereza kuhaje cyane je nicyo nababwira muririmba neza vraiment ntawo babanira je maze kumva nyine ahubwo reka ngireze kubabaza turi tubazo ko tufise byinshi byo kubabaza sinzi ko ndabatuna bimara benshi bagiye muri uno mwuga bagiye muri kano gakino barakunda guhura n'amasanganya cyangwa bagahura n'ibindi bibazo bimwe cyangwa bibiri bitatu ndetse binareka barashobora abantu babigeme barakunda kwatakwa n'ibisore n'abagabo n'abapapa n'abatama kubera babonye ya mpano burya abantu kenshi bakunda ibintu bitandukanye ushaka kuba utarabijamo yakubona uko mugabo uririmbye kubera abantu babahungu cyangwa babaki twese turakunda abantu ngo barahazi abantu ngo baramenyekana mwe bimeze gute kuri ico kibazo nta kibazo murahura naco ntabatama ntabashuga date nta ubuciye mutwenga ndabibukije byinshi tubwire byagenze gute oya nkuko bisanzwe gusa uzi icurimwo canke n'icuri tegerezwa kuyubara impande zose kuko dufate nk'akarorero hari igihe tuja nko ku kiganiro ku radio tugakora ikiganiro ugatanga inimero yiwawe umaze gutangira inimero yiwawe umuntu arakurondera ati biteni sawa umeze neza rero ukubera ubuzi icuri uricisha bugufi ntucumubwira ngo ndondeye ngo kubera iki ngurinde rero vy'ukuri bisaba kuca bugufi naho ubundi bwo abantu bakurondera ntibobura ariko uramenya uburyo ubyitwaramwo ko hari igihe usanga urya ariko arakurondera ari wari umufana wiwawe akurabira zandirimbo rero uca uvuga ati wewe rero ja hiyo uri kuri sambura ko nyene urumva nyene niko bimeze ku ruhande rwawe gute nawe mu bisanzwe ni igikorwa kigoye cyane ko turabajene uhigwa na byinshi nk'uko wabivuze nyene hari umuntu ashobora kuzagukunda kubera ko babonye wamenyekanye abonye n'ubenga kubonyemo ikindi kintu cyane rwose ariko bwa mbere yakubona me ibintu basanzwe cyane abakunzi baba benshi tukibagiye ko n'abasi nyene bahaba kugira ngo bagusubize hasi cyane gose rero twisunze ku bakunzi mu bisanzwe twebwe dufata ko bose ari abakunzi bacu bariko bakurikirana ibikorwa byacu rero dutegereza kugenda mu bwenge tugenda mu bwenge tukamenya uko twitwara nk'abantu b'abajene nyene bamenye Imana gikuru tukanasenga kuko tuba turi mu bihe bitoroshe ariko Imana niyo idushoboza kandi ikaduhereza ubwenge bwo kugira ngo atuneshe ukisondesha cyane Jeko la fois passée baransengeye sinabibwira ngo n'igirize zo kwinjiramo doca mbe mu bitango yitwa gute Église du Réveil des Nations okay ben bimaje mugira sanga twinjira saa 2:30 sawa nzo bandi umushitsi wanyu kari ahubwo mwavuze pasiteri cyane munamutashe ega pasiteri nari ndakora igiganda pasiteri wacu turakora mu kije cyane kwe yubahwe arabatera iki cyane ishengero ryacu turarikunda cyane ego bantu b'Imana dimanche nzo bandi umushitsi wanyu muze mushirira agatebe hajya hafi hamwe atajabona rimwe umva ndacari bibavyita go ndacari mushasha umva makandonge ebana ibinguzi yaguvu zose ebana ibintu zo bimeze neza cyane
Okay, mwavuze Dorcas la Vestine ko abantu babenspira kandi ni byiza cyane no bahaje baje abantu bakurikirane baririmba neza cyane babigenza neza cyane. Hari inkuru iheruka kuba ko Vestine yagize mariage sinzi ko mwiza muyibona. Twarabibonye. Burya ni Vestine yagize mariage cyangwa Ni Vestine. Yirigaje baranca. Vestine ni wari mukuru. Nujya ameze nk'ugomba kuba mutoya mugabo umurave physiquement. Umugani wari muto, umugani wari sanzwe ari mukuru. Okay. None mu inamwe gute mu prefera ryari mariage ki canke muracari ko murakora ibikorwa mupanga n'ubuzima busanzwe? Ntiharagera. Abariko barabakurikirana ntibabareshe. Ntiharagera. Hewe ntimubareshe bashe. Ntiharagera. Ahubwo nyene gire ko mugira akaririmbo kamwe mukunda ka Vestine babumve ryaje nanje ryankuru abantu ba Vestine abantu bavyiyumvire ko muri la Vestine bashaka kubona kino kiganiro ko ni réseaux sociaux dushira ku ma YouTube kandi ndazi bazokibona kame bazomenye ko mu Burundi bafise abantu nabo bafashijwe n'ivyo bakoze. Uwo twakurikiye nawe yahemukiye yadutegeye amaboko naye rikarazihirika uwo twakurikiye nawe yahemukiye yadutegeye amaboko naye rikarazihirika wambereye umutaka ugahuma amasiba imiga neza ye yaramamagaye ndi mwizigihunga. Wow. Kagenda bakomera amashi nagire kintu numva novuga Dorcas Vestine muri mworoherwe muberego neza murumva ko mwafashije abarundi kazi bacu abaririmbyi kazi bacu bahano mu Burundi neza neza ku mugabo mukuru wa politike igitega mwafashije kumbure nabo baraginda baragira muri camvuga mwagize akanyerika akanyerigo ngera nakanyegabo nyine mwagize akanyerigo cyangwa akanyerigo ko murabagora kanyegabo umuntu w'umugabo nyere gato marinda Okay, ndazi hari indirimbo ivuga ngo zitumye nongera kuvoma zitumye nongera sinzi murayizi iyo ndirimbo vuma mugira karofre gusa iyo ndirimbo ndayikunda nanje cyo numva amina mukangirire vuma jewe ndakasavye imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka mana yanje zitumye nongera kuvoma mw'iriba ry'amashimwe. Amina amina lakini kintu numva norenza ko rukuri murankomye en tout cas vraiment nabari kuri telefone zabo cyangwa machine cyangwa ikindi kintu ndazi ko bagiyeho cyane reka ndabasabe mwana nyugira share like and comment mutibagira subscribe koko kumuvugira TV nako tutazogira tubazanira abanyempano vuba turashaka kubarondera bano bigeme kugira ngo batubwire igikorwa gishasha bazoshaka kumugaragara mbega nukwezi kuhe mu prefera gushaka ikindi gikorwa nukuvuga turafise indirimbo twayise ndarinzwe ariko iyo ndirimbo kuri YouTube ni audio turakora video vuba cyane rero turakora video tunasaba ko abakozi bacu badushigikiye baze baraduterera intererano turayikeneye cyane kuko ntabwo biba byoroshe ibikorwa nyine bitwara uburyo bwinshi cyane kandi natwe ntawe turigeza ntawe turaronka ashobora kudushigikira ariko tuba twizeye Imana n'abantu Imana ica mu bantu hanyuma ikabakoresha
tukabandanya igikorwa rero muri uku kwa kabiri bikunze twashaka gukora video ni mu mezi ari imbere turiko turategura ko twokora concert kugira ngo tubandanye mutera imbere. Murakoze cyane no kuri ndazi muri ko murabumviriza muri ko murabakurikirana ibintu byari biryoshye cyane akagisho nikabura mu itama reka je mave ndabasezera ariko cimo umwanya abashitsi banje nabo babasezere musezera kuzi Umuvugizi TV mubibutsa ya YouTube yanyu kugira ngo babandanye bagira like share comment na subscribe kugira ngo mubashe gutera imbere. Jewe reka mari ndabasezere yari Jogo Sneglass kuri microphone nyuma ya kamera yari Ashraf aba invite banje nabo bacha babasezerera jewe hanje ciao ciao. Turabashimiye cyane abakozi badukurikiranye bakemera bakihangana bagakurikirana ibiganiro byacu natwe turabasezeye ego mwari kumwe na Nishimwa Nosiata umuririmvyikazi. Abakunzi b'Umuvugizi TV turabashimiye cyane abadukurikiranye mwese Imana ibahezagire hama mwari kumwe na Nishimwe Linette umuririmbyi ego